Alo boss. Ega bujya moteri bujya nayi nayisamburiye kirasi urumva nasanze cyari cyaraboze cyarimwe amakaramine. Ibintu teburamera. Nakayikanje kuri wallahi ngangende aho ngura mayini. Alonga. Nauhani. Kari karajoshe kweli. Uyu muntu wewe yari yicaye ngaha nyene. Cyana wone yasigaje kanu gatoya kweli. Ni kanda kamurire. Ase nawe wari wagiye hahandi mana. Afisha byaje. Ndacyarondera ubuzima mugihe igicaye kirashushe kweli. Mu mazi hore. Turava mfata. Domerera nabi. Kandi rero umuntu Ndumva abantu cyende mukuronye n'umuvyeyi yabwise yo kuja hanze kanabarabe kuta je aha misese namba gitendo kubera iki n'umuvyeyi ya Cyayire gatira. nico kirashushe byatari man ati rero ivyo bipira abaje muri Amerika aho je naho hari hakanye hari muri Boston muri Chicago. Naho nibukaneza kwanza. Nawe waratembereye amahanga mwe. onga. Musaza. Yewe uraho. Mvuye mu kiriyo. Yore yavuga ni yapfuye wa. Numaga cyaye aho. We wagacaye aha. Mvuye mu kiriyo cy'inzara ngano hora. Murazindukira abantu. Natwe turi mu kigandaro cyo kurya ni hora. Yaba mumaga cyaye. Aha hari mutwi wawe. Komwe mwahezagiwe. Ewe bavuye mu hero utari Basi ndaguhe ko ndabona umenye inzara yakuhisha. None nibi iyo ndabira kugoye naho tusanga hari ibintu mvuye mu kiriyo ndashonje mu kiriyo ntibarya ahubwo wari wagiye ugiye kujya none nta kiba kikujyanye. basi twicaye cyane yego Kuragayaga. wazi mpamvu yarose urutrase ko ngaha umupeti imba yari yaborewe yishinga ibiriyonye bamukuse ipanga ryo mwijya agiye kuri misigati mu kiriyo. Sawa urakoze kumaruma ahantu habikiriyo ngaha mu Kamenge ntajeyo. Ndabizi. Bamwita mbere Kaizaru uyu. Sawa reka basi tuvyihoze. Ashi shawari yako None arije kuraba nawe mbonye. Waje kuraba? Mukuru wanyu urya bezi mbari mukuru wanyu. Ntiyari ngaho mu nzu hajya. Oya je nadodo cyane amajwi yanyu ngaha cyavuga reka nje kubara. Sanga umusize yagiye. Umva boss nawe twabomoye moteri urumva iriya do problematique ucu byumva nawe. Boss wallahi indazi yanje burya aje ngiye kugura amayinite zanze bari wallahi nicaye bagiheje cengire Katoto. Vya nzisi. Ingo. Ndakubwiye uzino. Ingo ndakubwire. Je ndagutumiye ko ingo. Hari ibindi? Hello. Je bwo butoto bwawe aho nyarukino munsi. Nyarukino. Wallahi nyaruka. We nawe. Nzawigirisha nibiki ino musi inama y'urugo peti yaboneka Inama ugitumbura cha alimentation nkoko wallahi muri kumwe nabandi hariya jeje ngo tukumwe abajama yindi araje unyene babituri bazane je muze ngaho inama yo kugurisha jeje ngo genda gutumye kunone hari ibindi aho cyura amasongo wanyu mu betebetesha alimentation nkoko igitumbura nakuyeyo muragira ingorane ngomba yawe wana uko rutwe nk'ubwase wa motari ataho agafira amazongo kanyure nk'umenga kanyure umugi wena wajupira he wallahi era sinatahura nibiki raba alimentation nkoko igitumbura cyaho namakoto no kutugira ivyiziri twa wallahi shira amaboko ngose ngaho bitumura nibiki shira amaboko ngaho mwese
ibitumbura n'ibiki naka ngasa nk'inzara yakana ari ni akugura nibiki nakure wewe nani gitumbura unuka alimentation ngokunusa alimentation mene bakurira igitumbura bayi mbe ukunuko kwa kubukurisha wewe wane ndishukwe je ndishukuba cyo gitumbura basakira alimentation sungura wallahi toka kure agangu mbuja kaje kabira ujya usanga rakanye wewe nyene nusa wala ikanuka mabyo gitumbura ndakira hebeye muzofa muri ba maski je njubunyene namba wali wana sije nengo yo tora ubwo mama abantu ngaho kamuce kigram sele cyo wawe abe kwa utagwara borewe ngo ruko kuja gukora amamoteri yari mu Buyenzi nyakumotera ari wabo